Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi igenekerezo rya 3 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025 aho tubashikiriza ibikorwa nyamukuru byaranguwe na nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye muri iyi ndwi turiko dusozera. Ivyo bikorwa bikuru bigizwe no kugurura ibikorwa byo gutanguza urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19, gushikiriza ba musanteri, kwakira abubahwa batandukanye mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire eka n'ibindi byinshi. Ku ncuro ya 19 umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene cyubahiro Angeline Ndayishimiye yaratanguje icese kuwa 29 Nyakanga uwo mwaka nyene urumuri rw'amahoro muri komine Cankuzo intara ya Buhumuza ku civugo kivuga kiti indongozi urumuri rw'abene gihugu mu nzira itiroresha ku gihugu giteye imbere. Urwo rumuri rukazobandanya rumurikira ibikorwa by'iterambere mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi eka ndetse n'amakomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Mwijambo Sebarundi nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye yashikirije yaribukije yuko amahoro ari karahara mu ruganda ntibacure, yongera asaba abari kwa mutega yompi yuko bobumbatira ayo mahoro yabonetse mu Burundi bigoranye, akabasaba kandi no gusenyera ku mugozi umwe mu guhurumbira iterambere ry'igihugu. Umwe wese rero ndabasabe dutangura urugendo umwe wese yumva ku mutima kwaha amahoro mugenzi we, umwe wese ahe amahoro mugenzi we, abone kandi ko mugenzi we amunezererewe. Amahoro duha abagenzi bacu aba amahoro banezerererwa, uko tuyabaha nabo bayaduhe, tugende twese tujanye amahoro duhana hagati yacu. Iryo niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye iwanyu mu ntara, niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye mu makomini wanyu, niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye ku mitumbi wanyu. Amahoro mwese mutekane, indongozi zitekanye abazo babone yuko atanumwe ahugumbwa ku mutima, umwe wese yumve yuko yishira akizana afise umutekano umutima we waronke umwanya wo kwiyumvira. None rero wewe urongoye intwara rumuri, ndagushikirije urumuri uheze uzugende urushikirize babura amatari mu ntara zose, nabo baze barushikirize ba musitanteri ku buryo uwari we wese azogenda arukozeko. Tungururira rero umuhezagiro wawe kuri uru rumuri, maze abo bose bazorufata mu minwe yabo, uyo muhezagiro bashwaremwo ubagire abatumwa nyabo buzuye ishaka ryo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu cyose. Kuwa 30 Nyakanga ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca Ruyigi
intara ya Buhumuza, nyen'icyubahiro Varisito Ndayishimiye yarashikirije icese musitanteri wa komine Ruyigi, umupfasoni Diane Niyibitanga, ishengero rikoranye rivuye mu mazone atandukanye ya Ruyigi, be n'abakozi bakuru bo mu ntara ya Buhumuza. Tumutege yompi. Indongozi yose uzi ko afise abarongoye nuko nyene amenye ko iterambere rihera ku muntu, ridahereye ku muntu. Naho twokubaka amagorofa, naho twokubaka amabarabara ameze gute, amabarabara y'indarayi, umuntu yaraye ubusa igihugu kiguma ari gikene. Iterambere rihera ku muntu. Indongozi rero zijejwe gutegura yuko umuntu atereza gutera imbere. Musitanteri navyumve, aba bantu bawe bose muri komine ya Ruyigi utegerezwa kumenya umwe wese icyo ariko arakora kugira ngo atere imbere, kuko iterambere rihera ku muntu. Indongozi niyo izi ingene bategura ikibuga. Umuserege nawe uci wawe, abandi bataciye umuserege ntacyo bimara. Sitanteri niwe ajeje kuraba ko bose bariko barakora ico kibuga dukorerako kimeze neza, abantu barunze urunani bari ku kivi. Hariho rero indongozi gica gikurikira no kurongora urwo rugamba, kugira urunani, abantu bakaja hamwe bose. Kubera iki tuja hamwe? Umwe wese afise impano yiwe. Hariho ufise impano y'ubwubatsi, hariho ufise impano yo kuba umurimyi, hariho ufise impano yo kuba muganga, hariho ufise impano yo kwigisha abandi ubuhinga, hariho ufise impano yo kubumba. Abo bose nta numwe adakeneye uwundi. Kugira bakenerane kandi bigende neza, hategeza kuba indongozi muhuza, abahuza. Musitanteri ratuma izo mpano zose zija hamwe. Indongozi nizo zituma izo mpano bose bafise ziba magiriranire. Indongozi ategereza kuba imbonerakure. Nimbonerakure rero ateza kubona, akabonera abandi ibizoba ejo. Nico gituma ariwe atori umuti w'ibibazo by'abene gihugu. Umwene gihugu yazanzamiwe akaburi yaja niyava, arashikira indongozi ati jewe birangoye bimeze uku nuku nuku. Indongozi zubu dukeneye ko zije imbere kugira ngo iterambere rishoboke. Ejo narabivuze mu rumuri rw'amahoro, ndababwira yuko rujya rumuri ruje kumurikira indongozi baba umuco bonyene. Nico gituma nasabye yuko indongozi yose yogenda irukozeko. Murumva yuko turiko duhanahana umuco kugira ngo indongozi zibe umuco koko w'abene gihugu. Umwene gihugu ababaye indongozi babare. Niyo aba yarenganijwe mu tungane namuserukire agende kuvuga ati nyakuba urongoye sentare, jewe uru rubanza ntabwo numva, sigurira numve ko ndavyumva. Umwene gihugu atarinze gutama. Nagomba kandi ndabasabe kwitaho iterambere ry'igihugu. Iterambere ry'igihugu ni bijya bintu byose rusangi dusangiye. Igihugu gitegereza kuba gifise amavuriro meza. Igihugu gitegereza kuba gifise amashure. Igihugu gitegereza kuba gifise amabarabara meza. Nico gituma rero twese mu bikorwa dukora duteza kwitwararika gutanga amakori n'amatagisi. Hariho abatarumva akamaro k'amakori n'amatagisi. Bemera fraude ikagenda. Ariyo mahera ari kubaka amashure, ariyo yari kugura za ntebe abana bicarako, ariyo yari kubaka ibarabara. Tumenye neza gushira ibintu ku rutonde, kubaka ibi bisagara byacu, dukura akajagari. Aha tuvyubatse nabi bisagara byo nyene nivyo bizotwitwarira. Reka ndabaha akarorero. Iyo mwase guca imiserege ku mabarabara, gusibura imiserege, amazi aca yuzura, nimwe muca mutwagwa. Ivyo ni itunga rusange, iterambere ry'igihugu ribonekera ngaho. Isuku ryaho tubaye, hanyuma no kugwiza umwimbu. Tugujeje umwimbu niho turonka ya matagisi na ya makori. Mu ntumbero yo gutera intege ibikorwa biteza imbere igihugu, nyen'icyubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye kandi inyubako y'uburaro bwa kijambere yubatswe n'abakristo bo muri diocese ya Ruyigi. Kuwa mbere Gitugutu, nyen'icyubahiro Varisito Ndayishimiye yarakiriye ku Kirimba Igitega umuserukizi mushasha w'ikigo PNID mu Burundi, umupfasoni Emma. Bakaba baganiriye ku byerekeye gufashanya hagati y'u Burundi na PNID, na cyane mu gushigikira imbonakazoza y'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere mu mwaka wa 2040 hamwe na 2060. Dukurikirane Hozine Girene Gatoni, umuvugizi umukuru w'igihugu.
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira umuserukizi mushasha w'umugambi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU igisata gisanzwe kiraba iterambere, aho uwo mushitsi w'iteka aheruka kugenwa muri ayo mabanga yaraje kuganira na Nyenicubahiro kugira ngo yumve imigambi mikuru n'intumbero ya politike Uburundi bufise gutyo ashobore gushigikira umugambi w'iterambere. Muri uwo mubonano rero Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ubwa mbere yamukeje ko aheruka kugenwa muri ayo mabanga, aramwifuriza ikaze, aranamushikiriza novuga nti kahise ku Burundi, aho Burundi bugeze naho buriko buraja. Muri ico kiyago yashimikiye cane kumbona kazoza, aho yamwibukije yuko aje mu gihe ciza cane, aho Burundi buri mu ntango umwaka wa mbere ugana kuri yambona kazoza y'igihugu cishira kikizana, igihugu giteye imbere mu 2060. Muri uwo mubonano kandi yamushimiye kuko ico gisata cishiramwe mpuzamakungu gisanzwe kiraba ivy'iterambere, gisanzwe gishigikira Burundi mu migambi itandukanye, hariho mu kuronsa abahinga bashobora kunonosora amategeko, imigambi hariho mu gushigikira urwaruka, ibikorwa biterambere bitandukanye mu bisata bitandukanye, aho yanamusavye yuko bobandanya bafatanye amaboko kuko Uburundi bwagize icivugo yuko turi kumwe twese bishoboka. Turi kumwe twese rero n'abarundi, ingufu zabo zikaja hamwe, ariko n'abakunzi, abagenzi n'abasanzwe bashigikira ibikorwa vya leta. Uwo mushitsi w'iteka nawe haserukira ico gisata cishiramwe mpuzamakungu kirabiti PNUD kiraba ivy'iterambere, nawe nyene ubwiwe yanejejwe cane no kungene Uburundi bwifashe n'iryo kaze yahawe na Nyenicubahiro. Yamwemereye yuko ico gisata kizobandanya gishigikira igihugu c'u Burundi. Yakeje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi ko asanzwe ari umuhizi ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umugabane wa Afrika, eka no ku rwego mpuzamakungu. Musanzwe muzi yuko ari umuhizi muri wa mugambi w'amahoro, umutekano n'ugwaruka mu bumwe bwa Afrika, akaba ari n'intumwa idasanzwe y'umukuru w'ubutwara ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel, akaba ari n'icegera c'urongoye ubumwe bwa Afrika, eka n'amateka menshi amaze kwandikisha mu makungu. Yamwemereye rero afatiye ku ntumbero yawe Nyenicubahiro yuko ico gisata agiye gushimikira cane gushigikira urwaruka, gushigikira ibikorwa vy'iterambere, gushigikira intumbero leta yafashe yo kugira impinduka zikomeye mu bujejwe intwaro, mu bujejwe amategeko, no kutsimbataza cane intwaro ibereye, eka n'iyindi bisata iyo shirahamwe ryari risanzwe rishigikira. Uwo mubonano rero watanze akaryo ko kugira iyindi ntambwe ikomeye, uwundi murindi mushasha n'uwo mushitsi, aho Uburundi, leta y'u Burundi yiteguye, eka n'iryo shirahamwe ryiteguye kubandanya rifatana mu mugongo kugira dushike kuri yambona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Kuri uwo musi nyene inama shikiranganji yarakoranye ku Kirimba Igitega, irongowe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, aho bihweje integuro z'amategeko y'umukuru w'igihugu zijanye n'ingene ubuyobozi bukukira ubushikiranganji mu ntara butunganijwe n'ingene bukora. Bukeye bwaho mu ntara ya Burunga Ibururi, igenekerezo rya 2 Gitugutu, Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahaye umubonano intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ido nido ry'ivyo baganiriye tubishikirizwa n'umuvugizi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU araba akano karere k'ibiyaga binini, aho yaje kuganira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyerekeye cane ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere, eka no ku mugabane wa Afrika, mu ntumbero yo gutegura inama mpuzamakungu ONU iraba ivy'umutekano itegekanijwe ku magenekezo ya 13 Gitugutu uno mwaka. Mu vyo baganiriye rero yaraje kumviza Nyenicubahiro umukuru c'u Burundi nk'umuhizi kandi nk'intwari yitanga mu buryo budasanzwe kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu karere, eka no mu bindi bihugu aho ico kibazo kigiraje ishinga umugabane wa Afrika. Baganiriye rero cane kwerekeye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho hasanzwe hari amahoro n'umutekano bihungabanijwe cane, hakaba haciye imyaka myinshi. Barasubira bararabira
epfo nino icokogwa kugira ngo bashike ku ntumbero bihaye yuko amahoro n'umutekano bigaruka kandi bigatsimbatara. Rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu byo baganiriye yagarutse ku mugambi w'amahoro n'umutekano adasiba kusangiza amakungu, ariko kandi arashimikira cyane cyane kukungene amakungu yahagurukiye rimwe kugira ashikire ico gihugu kibanyi, ariko kandi aho yasaba yuko inguvu zose ziriko zirakogwa haba zirongowe n'igihugu ca leta zunze ubumwe bwa Amerika canke igihugu ca Qatar, amashirahamwe atandukanye eka n'andi mashirahamwe amaze kugira ico aterereye kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke, ko bose boshira inguvu hamwe hakaba ukuzuzanya no gushira inguvu hamwe kugira ngo ico kibazo koko gisangirwe na bose kandi ku mugambi umwe bahuriyeko, gutyo igihugu kibanyi ca Kongo kigarukana amahoro n'umutekano. Uwo mushitsi yamukeje umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ibikorwa vyiwe birivugira, murazi ko hasanzwe ari ingabo zacu z'u Burundi zagiye gushikira igihugu kibanyi ca Kongo, aheruka kwizegwa n'utwaye ubumwe bwa Afrika kugira ngo abe intwi idasanzwe mu karere ka Sahel, eka aramaze no kuja imbere ibikorwa bitandukanye, asanzwe ari nawe umuhizi w'umugambi w'amahoro n'umutekano harimo no gwaruka muri Afrika, eka ingabo z'u Burundi sazo ziri no mu bindi bihugu. Nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaciye abandaniriza ibikorwa ku kibuga Kabuye cyo muri komine Bururi intara ya Burunga, aho yaciye ashikiriza bene gihugu musanteri wa komine Bururi, yaciye kandi atanga impanuro zitandukanye. Indongozi rero ntiba ntirumveko, indongozi nikiremesha akongera kabinyishu, kandi rero bindiko ndavuga ntimwava muvuga ngo biraba musitanteri chef de zone umukuru w'umutumba cyangwa amatari, biraba mwese murongoye abandi mwese, emwe na patiri mukuru biramuraba, pasitori biramuraba, kuko uri inyishu indongozi ni nyishu, niwe kiremesha, ntabandi rumveko utegereza kuronka inyishu, bikunaniye gushuha ugukurira nawe. Hari ibintu ushobora gusaga bigoye, umwene gihugu akagutura ikibazo ukumva ko kigoye rero nawe byakunaniye ucubishira ugukurira. Mu gusozera ibikorwa by'uwo munsi, nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yaragendeye umutumba Migera muri zone Vyanda komine Bururi intara ya Burunga kuraba no gutera intege abashukura ubutare bwo mu bwoko bwa amethyste, akaba yarakengurutse ku ntambwe asanze ibikorwa bigezeko. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arabandanya gushikiriza ba musanteri bagize amakomine y'igihugu, aho kuri uwo munsi igenekerezo rya 3 Gitugutu yashikirije icese musanteri wa komine Rumonge intara ya Burunga. Ebwe twumve yuko dutekane indongozi kicigwa ni cigwa gituma indongozi zitamera nka za ndongozi za kera, ntimubiyumvire ko ari bamwe ba kera, ubu bahindutse ubu nabandi, kuko uwo mwaka twawise umwaka wa mbere utoresha mu Burundi igihugu giteye imbere. Nico gituma hariho urumuri rw'amahoro ruriko ruratembera ruza mu makomine yose y'u Burundi. Ubwo rumuri n'urw'amahoro kandi ruzanye umuco dushaka ko rumurikira indongozi zibe arizo ziba umuco. Twarasavye rero yuko ikomine yose rushitsemwo, kuva kuri buramatari yaragwakiriye ahereza musitanteri ahereza uwundi, rushitse mu ikomine wanyu rero abakuru b'imitumba bose bategereza kuza bakarukora uko n'umuco uri kurahanwa, kandi twagize n'Imana ubu rumuri rwagize urugendo ruhezagiwe na musenyeri. Uwo muco rero dukeneye kuko iri Burundi bwose kugira indongozi ziba arizo ziba umuco. None rero abakuru imitumba mwe buvyumvise, urumuri ruzova mu ikomini w'abatarukozeko azoba afise umuzimiza, ariko rero tutatunezereye kuko twasaza indongozi zose zirashaka ko uwo muco ubabera umuco koko, kugira abarundi twese tube urufatane, ku buryo na bamwe batanu ku mitumba hace yavuga uwo mukuru umutumba ntadusigara twe turagiye kurukorako. Ni vyiza cyane rero kuko rumuri mu ruhanahana rubabere umuco kuva ku mutumba
gushika ku ikomine kuko dushaka yuko ubu tugendera mu muco dusubire kugendera mu muzimiza. Numvise yuko mwamaze gufata umuvuduko mubandanye uko nyene, hanyuma nanje ikicigwa tuzoza turagihanahana. Jeco nkenesi nkeneye umukene kabisa, n'umwana mutoya agende yize korora agakwavu nazo ari mutoya. Twese dukore, umwe wese aronke akantu ashobora gushora. Nshimire mwebwe indongozi mwese, nshimire mwebwe Banyarumonge, ako mwaje biranyereka yuko ari uwundi mutima mushasha. Mwaje kwakira umusitanteri mukanaje ndazi ko arije mwaje kwakira kuko ndazi ko muri abajama. Nanje rero biranezereza iyo ngenda ahantu bankunda, nanje ndabakunda. Muvuze yuko amanota mwatanguye mufise 100%, muzoheza mufise 500%. Nino ngaha dusozereye ikiganiro ku kivi cy'uno munsi naho butaha.